ko mwafasha aba expert bakaraba neza ibyo bintu ya delimitation nenga ni sawa mwibaze ko bimuga ko hari bimuga bafise problème très sérieux yo kuja kwivuza bajya bafise indwara zitakira bakaba bafise izijya kinga zifise 3 pine cyane akaba bafise moto yiwe imungurusa gusa kuja kwirwanga yede gufata imiti natwe bitwaza diabete zariki no kuri hôpital militaire none nta kintu mushaka kudufasha ko nta yindi déplacement dufise nkaje mfise akamoto sani simba kwirwanga yede gafata imiti nasubira mu yiwaje none nakantu special mu dufasha nk'abavyeyi kuko Imana yaremye abantu bakomeye n'ibimuga none bimuga ni ibifu bishobora gufashwa nk'uwo azofata agakinga aja kwa muganga bwa bukinga bw'abantu bagwaye aja kwa muganga atashoboye kuronka akamodoka kamwunguruza canke akaba gakoresha kugira ngo aje ku kazi harabo tubona mu barabara babukoresha abo bazosaba uburenganzira special bw'uko bashobora kubandanya bagendesha ivyo vyuma muri ayo mazone atekuriwe abandi. Ntabaye umuvugizi waba bose turi kumwe jewe iyi ngingo ku bwanje nta kuntu yakirana neza na gatonya kubera ingaruka zizoza ndabona yego nta numwe zidashikira namwe mwavuze yuko mu bitunze ariko iyi ngingo ni nziza ubwayo tubona yitahura buke buke ko ari nziza mugabije mu gihe novuga ni hatari bwage abona kumenyesha yuko twatevye kuyifata kuko kumbure iyo tuyifata bajya abantu nababwiye ntituba twarababutse iyo tuyifata kare ba bantu nababwira bakomeretse bashika 2,000 niba bari bimuga ba bantu baba hafi 100 hari naho tuba tukibafise mwahamagaye ngo basanzwe batunze ivyo vyuma babiheza abashoferi babo niyo twebwe twahora tubikoresha bidutwara ku kazi kacu ka misi yose mwavuze ko ipikipiki yemerewe kugenda niyo umusirikare iriko plaque y'igisirikare igipolisi hamwe na plaque ya leta numva twebwe rero nta iyafere promenade mwayandikiye iki kuko irandika ko ni yafere promenade kandi muzi ko nyene atakindi ikora none yabayeho kubera iki ubu kugira runatwe cyo gukora iki cyo tuzishira hehe abavuze ko bafise amafere promenade bakavuga bati none twebwe zogenda gute ingingo ifashwe ntirabo umuntu umwe gucyonye muri zone interdite ni muri zone interdite habujijwe harabujijwe nta byasokwe niruze nta jewe nta uriya ko mwavuze ko amapikipiki yabaye menshi yo kugize kaba nyinshi amakinga akaba menshi ari imodoka nazo nizagwira muzoca muyigenza gute muzoca muzirukana twebwe no munsi dufashe iyo ngingo ko twabonye kwibereye ivyo vy'imodoka navyo nitwabona ari ngombwa bizokorwa nitwabona atari ngombwa naho bazorondera ingene babitunganya ababijejwe hari ahantu kunja kuza gutora ivyangombwa controle technique aho harimo muho tutategerezwa kugera ubu rero controle technique yahagaze n'uzosubira kwitubaza ababa muri ntangwa nibaza ko atakibazo na kimwe muzogira kuko Otrako iri muri commune Ntahangwa nuwo bafise ikibazo nibaza ko azokwitura mustanteri kandi azotunganirizwa ico ni kibazo cumvikana abajejwe intwaro mustanteri abazoba bikeneye bazokuyandikisha canke bamwiture hama babaronderera umusi ari umusi umwe mwiyinga ari misi 2 mwiyinga canke ari umusi umwe mwimayinga 2 canke misi 2 mu kwezi babatunganirize kugira ngo mugende muri Otrako murondere iyo dokima kumbure natwe azoca avugana n'abajeje umutekano babacira inzira igipolisi kibe kibizi mustantera babizi ivyo nta kibazo na kimwe kirimo ikiyongere ko ngaho
twebwe mwatubwiye ati twebwe uko twigishwa nk'abenegihugu kandi twamaze kubarirwa n'ibwirizwa shingiro ry'igihugu cy'ubundi bivuga uyu ni umugwa mukuru w'ubutunzi. None ubwo butunzi buzogwira gute abantu bageza kurondera ubwo butunzi mutemera ko bahakorera? None umugwa mukuru inzego nyinshi tutegezwa gukorera tutegezwa kuba Igitega. None izo nzego zuma zipanze ngaho i Bujumbura ziteza iyo hamuti yayo. Iyi ngingo nimuyifate nka nkama. Abavuze bose bagiye barashiramwo ibishobisho kandi birumvikana. Iyi ngingo ifashwe ntihabura bihungabanya, turavyumva, ariko ku neza ya benshi, ku neza y'umutekano muri rusangi w'igisagara ca Bujumbura, ku neza y'umutekano mu ibarabara, nuko bitegerezwa kugenda. Ivyo bavuze byo kuraza ivyuma mwoshiraho ingingo umuntu agasaba uruhusha kwico cuma gifise mu nzu ko sigisasu, kandi mu rupangu rwiwe nibaza yuko yo haba uburenganzira bwo kubika ikintu ciwe, kuko tugutukirimo hariya iri mu Kinindo hari igihe umushoferi azoyisubiza mwene umushoferi mwene uciye umubwira uti korera utware ntituyikeneye ngaha, nukuri muramuhohotera. Turasavye mushikire leta batume bari muri obere igihumbi c'uruhusha polisi butsinyire ko agifise aho hantu, niyagera kukivanaho atuma atora imodoka gipakiye ntigihonyore mu ibarabara, muga mu rupangu kabisa mu mwubahiriza. Niyagihonyeza mu ibarabara azoba akoze amakosa. Niyagera kuvuga ati je ndarose umushoferi akinyongera aho hantu bavuze, atuma gipakira na transivile ashikana aho hantu bidahonyemera, muga mu rupangu kabisa hari umuntu bitomworohera. Uwo muri ati yikorera itware ntanida aho mu Kamenge no mu Kinama je niyomba ahantu baziraza ntaho zoronka zirarubunye, gusa mubuje mu ibarabara byo basaba. Limite bapanze n'izirya nijya limite bavuze, bisigura neza yuko ijya limite kujya yayivuze indani nta moto canke ikinga canke ibajaje bizobazwayo, nukuvuga nta nikizotahayo, nta kizotahayo. Aha ni kuba precisa neza.